Hey, ni gute ushobora kubaka inzu ukoresheje amafaranga makeya kandi wihejeje abantu bagaca bibaza ngo nayo wivye kubera uburyo uba wakoresheje. Muri ino video muze kunkurikira kuva mu ntango gushika mu mpera, muraza kumva ingene twashobora kugira ibisagara vyiza cyane ku mafaranga make kandi abantu bakubaka abantu benshi cyane, kandi nawe uri muri kurankurikira niba utayifise imwe ugafite zirenga. Ego rero murakoze cyane, nitwa Jerome Kazabukeye, nje tugiye kubana muri no minota mikeya kugira ngo tuganire kuri ngene vyogenda n'ingene nabibonye munkurikire. Kera ndiko mvuga kera si kera cyane, ndibuka ko mu bintu byari biri mu mutwe wanje harimo kubaka inzu, ariko nagiye nakuze mbona tuba mu nzu ya nyakatsi, ngira ngo ahantu navukiye n'ubu nyakatsi ziracariho, ariko none kuba nyakatsi zikihari maze gutembera narasanze kuba hakiriho nyakatsi hariho ukuntu abantu tuba twarakuze twiyumvira, ukumva yuko iyo udakoze ikintu nk'icanaka woba umaramaye, tubatse inzu nk'iyo kwa naka woba ukize ingorane mu buzima bogutwenga, ariko nta muntu n'umwe ndigera mbona batwenga ngo nuko yubatse inzu, kiretse bamwe bamaze kuba abantu barabaneguye cyane, n'abantu bubaka amazu iwabo iyo bagomba kuganduka ku bavyeyi. Ugasanga iyo hageze kuganduka niho umuntu atangwe kwiyumvira ahazo kwakirira abantu baduganye bavuye Bujumbura, akaca abona kubaka, kandi ugasanga hagati mu gihugu henshi haracariho inzu z'ivyatsi, ahandi hacara amategura, nyene ugasanga atari kubera abantu bakenye, ariko ari kubera yuko inyigisho baronse canke imico dufise kuvuga ngo ntagize ibintu nk'ivyanaka ngo noba ndiko nyene ngo noba maramaye. Rero nakuze mbona tuba muri izo nzu za nyakatsi, ndibaza ingene bigenda, nkabona umuntu yubatse ibati, yubatse nziza, uwundi ageze kubaka akaba yarateguye ibintu vyose. Ni ukuvuga ubuye abantu benshi bafise inzu z'amabati hagati mu gihugu, ni cane cane abasoda baba bagiye i Somalia, nibo baheze bakubaka amazu y'amabati. Abandi nabo n'abadandaza barashobora kuba bubaka bivanye n'intara, ariko hari intara zikirimwo nyakatsi. Rero muti vyogenda gute kugira ngo umuntu yubake inzu nziza kandi mu mafaranga make? Icambere ni ukugira ahantu wubaka. Rero abenshi bagwanira cyane cyane mu bisagara vy'i Bujumbura, Gitega, Ngozi, ugasanga mu bisagara niho abantu birukira, niho hazimvye, niho wubaka ukaronka abantu bashaka gukotera, ugashobora gukota inzu bazikotesha, nico caje mu mitwe abantu benshi. Ariko mfashe dufate nk'Ubujumbura, parcelle igeze ku miliyoni 200, 30, 40, 50, meme n'ijana. Aya mafaranga yafise miliyoni 100, ugaca uduga ukubaka nk'ahantu dufate nko mu Nyabiraba canke i Bugarama, ibiciro ntabwo biba bingana ni Bujumbura, hama ayacitse ko gacuye gura imodoka ukaja uratonda uba aho hantu. Uwayubatse i Bujumbura nawe agaca ayikotesha, ariko saho na cane cane nashaka kuja, nagomba nje kure ahantu wokoresha amafaranga make, kubera twamaze kwishiramo yuko ntubatse inzu nk'iyo kwa naka. Nico gituma uca usanga amabuye azimba, ugasanga amatafari leta yashizeho ibintu vyo kugira ngo abantu bakorere mu makoperative, ego si biba, ariko
hari aho usanga baka amafaranga menshi mu bintu byo kugira ngo abantu bimbe babumbe amafuru, bakabaka amafaranga menshi kandi aho kugerageza ahubwo nuko imfashanyo kugira ngo abantu bubake ari benshi. Ni kuvuga umuntu ashaka iterambere n'igishushanyo cyacyo bice bigorana, ariko reka tugende ku buryo bwiza bwo kubaka inzu. Icya mbere ni ukuronka aho ubaka. Shaka uje ku gatumba iwanyu, reka dufate inzu y'iwanyu canke mu gisagara periferi nyene, ahantu ushobora kugira inzu nziza cyane. Amatafari mu gihe udashoboye kuronka ifuru yo kwibumbira amatafari yo guturira, amatafari adaturiye y'ivu n'amatafari hariho intara mbere barayaturira agiye ku musozi usanga azimbutse. Ufashe rero ufashe amatafari adahiye adaturiye, ukubakisha inzu ukayishyiramo amakaro ukayishyiramo amabati meza, iyo nzu umuntu ayiravye ntayitandukaniye n'izirya zindi ziba ziri mu matafari ahiye kandi zizimbye. Ahubwo ikibazo ni bimwe nababwira byo kuvuga ngo ni mpaka nubatse nk'iyo kwa naka. Hariho rero uburyo rero ushobora kubaka inzu haba mu gisagara haba namwe hagati mu gihugu, wayuzuza abantu bagaca babona kumengo nayo wivye. Mfise umuntu yabinyigishije yarabikoze baca bamufunga, na jewe inzu ya mbere ndayubaka narahatswe gatoya kuko abantu bari baje bibaza ngo nayo nivye, bararongera barayabura kandi by'ukuri nta nivye. Nawe rero niwaza kubikoresha urazoba witeguye neza ko bashobora kukwiruka ko babaza ko ari wivye. Uti bigenda gute rero? Urabona yuko ushobora kuba udahembwa mu mafaranga menshi, uri nk'umwigisha wigisha mu mbabare babatangira ko akarorero kenshi. Uri nk'umwigisha mugamwigisha ku ishuri muri abantu nka 10, mushobora gushira hamwe umushahara amahera make nka 20% canke 30% y'amahera wotanze, mugakina ikirimba. Bamwe bacita sirke, abandi bacita kibina, abandi bacita tontine, sinzi amazina yacu, ariko ni kuvuga no guhanahana amafaranga kugira ngo muziganye. Kuko amafaranga ushize mu kibina canke mu kirimba canke mu kimisirke, ayo mafaranga uba uyashize mu byo abize bya kontabilité muri active, uba ushize ahantu hunguka ntubuhomvye. Ukaza mukumvikana rero, mushaka kumvikana mugashira kuri konte ayo mafaranga mwese mweshira kuri konte, mwese mweshira kuri konte. Ufise umugambi wihuta akabaca amomuha ingurane ku mafaranga make cyane nka 3 canke 5%, amafaranga ataremereye nka yandi muri banki bintu baragusaba ingwati, bintu baragusaba ibiturire n'ibindi. Mwe muba muzi ngene mubikora, musinya kuri konte muri nka 2 canke 3, amafaranga mukaza munashira kuri konte. Hama umwe muri mwebwe muri babandi 10 dufate canke 2, umwe ushaka kuba yo bikora ugatugenda ugasaba ingurane, ukagura kibanza parcelle. Ufise parcelle ugacuke bandanya wishura n'abandi wishura kwa kundi nyene. Hama gikurikira n'igiki, wagira umbwire ngo nukuba ku mushinga oya, ahubwo nukugura amabati uhera hejuru kugira ngo inzu yawe izokuzure n'ingoga. Mu gihe yayandi ya sirke canke ya tontine canke kirimba wayatanze, ntikibuza yuko no muri yayandi usigaranye ushobora kugenda ukagura ibati rimwe ukarizana mu nzu, ukagura irya kabiri, ukagura irya gatatu. Wari kuja mu kugira turune mu kabare uwo munsi ugasiba ugahitana amabati 3, amabati rimwe wasubira kugerwaho amabati yose ukagura yakwije ukayashira mu nzu. Igikurikira niki? Igikurikira wagira umbwire ngo n'ubundi ngo tugende ugira umushinga ya, ntabwo ari umushinga. Ahubwo nimba ufise uri mu ntara bashobora kuba babumba amatafari aturiye,
genda uca ugira ifuru usanga izimbutse cyane wibumbishirije hama bakaguturirira n'amahera make cyane ugereranije naho kuja kugura itafari rimwe rimwe rihiye. Ifuru iyo yindi raundi uca ugenda ugura ifuru uce ushiraho ifuru. Intambwe ya gatatu tugenda ikoreshe imiryango inzugi ni n'amadirisha. Koresha inzugi n'amadirisha vy'ivyuma canke vy'ibiti sinzi bivanye na design uzoba wahaye inzu yawe, kuko kuyicapa koko utangura kubuza urayumvira ingene izoba isi iyo nzu yawe kugira agire kare. Aho uca ugenda ukoreshe izo kenshi imyango n'amadirisha biba bifise ibipimo bizwi cyane bivanye n'inzu nyene zo kubaka. Uca ugenda navyo nubikoreshe hama iyindi ntambwe izoca ikurikira usubiye kugerwaho canke wishuye amadeni niki ivyo naho urumva naho umara n'umwaka canke imyaka 2 uri kubitegura uko nako ndakubwira canke 3 canke 4 ubu uriko ukora neza cyane, kuko birashoboka ko ibiciro bihinduka vy'amabati ariko uzoba ufise mu nzu y'amadirisha ivyuma hako vyoduga wowe ufise mu nzu hama uce utangura kwiyumvira ku biti uzosakaza kuri ya mabati navyo canke ari ivyuma nimba ari uzokoresha nimba ari biti navyo nico ubitegura navyo bishire ngaho ku buryo n'imisumari uzokoresha ku mabati. Donko inzu wahereye ku mabati wamanutse wayugaye kandi mu bikoresho. Hama igisigaye rero niki uzoca utangura kurondera kwegeranya amafaranga canke usubire usabe yayandi hahandi uca wubaka ufite umushinge ugaca udungiriza ko ugaca wugara inzu yawe ukaba yugaye. Iyo wateguye ibikoresho byose rero no kuvuga ari nk'isima nayo kuko nayo irakenerwa. Iyo ishobora kugenda ukavugana n'umudandaza mumvikana amafaranga ukabura yamuhakiri kare ukabibikaho ku buryo hazogera kubaka uca ugenda utora ya mifuko yawe, kuko iyo yizanye mu nzu yopfa utabuze nyine uyibika. Rero ugeze kubaka usanga wubatse nk'amezi 2 inzu yawe cyane cyane ibintu vyangombwa n'ibiki nuko iba yugaye imbere yugaye no hejuru, donko isakaye ikaba wadugije n'umushinge. Nico buza rero kutangura kuyiba mwuko nyene ugaca ugenda n'isima utaranayishamwo hasi ugatanga ugaca kuyibamo kugira ngo ya mafaranga wahora uyandaze ko hari abantu nk'Ibujumbura usanga bari inzu y'ibihumbi 300, 500. Ayo mahera acagura isima ugaca wikorera icumba kimwe ayandi agakora imyango nk'itatu canke 4 ukagenda wiyubakirako ugenda urava mu cyumba uja mu kindi. Hama ikintu wivana mu mutwe no kuvuga ngo nko kwanaka ngo nibambona ndi directeur general ngo ndiko mba mu nzu tutuye ngo canke amatafari adahiye babibona gute? Kuko aya matafari mu gihe utari bwayakore washatse gukoresha amatafari adahiye ico gihe urumva yafuro hamwe ucagiye kigiye takora isimbo kuko agara kuduga rero ageze kuduza impome no tutangwa kwimvira gukoresha amatafari adahiye. Amatafari adahiye rero hari ibihugu byinshi biyakoresha kandi ugasanga arakomeye, kuko hararaba nk'akarorero nk'amazu yo ku Musaga yo mu Buyenzi yo mu Kamenge yubatswe za 70 gisagara kikija mu Bujumbura cyangwa Gitega mu Giswahili, usanga hari amatafari inzu z'amatafari zikomeye kandi ataraturiye zikomeye cyane. No bisanzwe abavuga yuko inzu yo itorenze imyaka 50, kuko mu myaka 50 babana bawe nabo bazoba bakeneye kubaka inzu zigezweho nawe ace bibagora ingene birwana zisitura canke mbere n'igihugu gishobora gutera imbere bikabakamo bikora gusiturira amazu. Ariko wiyubatse mu buryo bw'amatafari adahiye inzu yawe irakomera. Ubwo rero nabona bagiye bw'amazu kihari kandi yari amatafari adahiye, hanyuma ugasanga bigenze neza. Okay, marashobora kuvuga muti mu ntara turimo wubatse n'amatafari adahiye imvura ico gitwara. Ico gihe rero abajejwe intwaro
barakwiye kuraba yuko nk'imisozi ya leta iriko amabuye bashobora gushiraho kujya kwa abakozi ba leta baja mu biro, hakaba hari abakozi ba leta bagenda kwimba amabuye, igiciro c'ibene y'amabuye kikagabanuka ku isoko ku buryo abantu bashobora kuyagura amahera make. Hakabaho amafuru ya leta y'amatafari ashobora kuba amafuru akorwamo n'abantu nk'abanyororo nk'akarorero. Urabona yuko abafungwa benshi mu Burundi baba bugaranye ataco bariko barakora, ariko habayeho nk'ibikorwa vyo gusimbura ibikorwa vyo kuvuga ngo umuntu yagirizwa ivyaha bitoya akoreshwa ibikorwa vy'iterambere ry'igihugu, gufata nk'abantu bari mu prison yo mu Ruyigi canke mu Gitega, ugafata abaprisonnier nk'ijana bakirirwa barabumba amatafari azogurishwa mu banyagihugu, amatafari azoca agurwa make, hama bayaturire abahinga bashobora guturira n'ajya amatafari y'ivyondo nyene kw'iforoma nziza nayigeze kubibona hari abantu babikora. Amatafari agaca yubakwa amatafari agaca azimbuka amafaranga make, n'abandi basohotse kandi bakozemo siporo, hama kandi bakoze ibikorwa vy'iterambere. Igihugu nta mu Burundi wosanga nk'inyuma y'imyaka nk'itanu imitumba yose yambaye amazu meza cyane, umuntu akagorwa no kuronka amabati. Ivyo navyo bifise ukuntu vyokorwa abantu bashaka gukunda igihugu no kubikorera, utaravye ko ngo naka kwa naka ngo nubatse etaje nka naka. Hari aho numvise ngo bafise amazu 100, bibaze nk'umuntu ashobora kugira nk'amazu 100 hari ako gatumbi wabo, hari abana bakiba muri nyakatsi. Ivyo ni pfumwe, ahubwo yumvire ikintu coshobora gutuma dushobora kuba twotera imbere umwanya muto. Wewe ukiyumvira ati ninubakiye inzu nije nzuba nembere bavuye muri nyakatsi. Kubona mu 2023 hari abantu bakiba muri nyakatsi kandi bafise n'imiryango ishobora kuba yo bafasha kubongera amabati na gatokisha. Ahubwo ikibazo ni babandi bo bajejwe inyubako barabe yuko bagende bigire kuri ziriya nzu nziza amatafari adahiye, bashobore no gutembera no mu bindi bihugu barabe ingene bigenda, barabe ingene umuntu ashobora kubaka inzu igakomera kandi idakoresheje uburyo bwinshi, hama bagire inzu modere kanaka atari bimwe nigera kubona bavuga ngo bigwati, ugasanga umuntu kwara gutwara iparcelle gusa akazu k'umuntu yabone kandi y'impunzi. Oya, ushobora gukora inzu nziza akarorero y'amabati amwe agezweho. Ijya nzu yubatswe Bujumbura ikoreshwa amatafari ahiye n'uburyo bakoresheje n'ibiki, ugasanga wo kubaka nk'inzu zine za ruguru z'amatafari adahiye kandi nziza cyane. Ukubaka imwe ni Bujumbura zirabaho, ndabizi ko ku Musakanya, Kabiga na Bwiza, Buyenzi na mu Kamenge ziriho inzu z'amatafari adahiye kandi zigikomeye cyane. Rero naco turusha abajya bakera bari bavyumviriye ngo no iterambere y'inzu ukaza kubaka nk'iburaya y'amabeto n'ibiki, kandi ahaze terambere bagaca bayigusiturira cyangwa ugacupfa abana bawe ukaba washize mbwa bagapfa bari amadeni wafashe mu mabanki, kandi hariho uburyo bw'uko waba muri iyo nzu y'amahera makeya, iterambere rikabandanya andi mahera agakorera ibindi. Abantu bagashaka ko bakava mu bisagara bakaca mu mitumba, aho ayo mafaranga bari kugura ukubaka mu nzu y'ibumbe amamiliyoni 80 ukayaguramo imodoka nawo bimuramvya canke mwijenda woshobora gukora Bujumbura sans problème wifitiye imodoka. Abantu benshi bikagenda uko tukava muri bimwe vya kera byo kuvuga ngo ni makanga umuntu nkanaka. Reka gukora rero kubaka uvuga ngo reka nubake nkanaka, ivyo byararenganye kuko niba bigumamwo bariya bakera bari bakiri n'abakeya, abantu ubutunzi bwari buhari busangirwa n'abantu bakeya, ariko abantu baguma bagwira, ubushomeri bugacamo buguma bugwira. Kubera iki? Hari iterambere abantu benshi bakoresha ivyuma n'amarobo bituma ubuzi bw'amaboko butakihari. Rero nuko kugenda n'ubwenge no myaka tubategezeho. Rero ni ivyo rero nako ndabatera intege kugira nababwire yuko birashoboka ko ushobora kubaka inzu wayuzuza. Rero yanzu nababwira wahera hejuru ku bisakazo ukaza ku madirisha byo kugara, hama ukaza kuduza impome mu nyuma. Uyo uyujuje bakwiruka ko bibaza ko ari amafaranga wivye kandi ataba ari byo, ahubwo wewe wabiteguye imyaka myinshi.
wowe menya ko nimba mu kabari ugenda gutanga turune uja mu kubetinga bimwe vyo kugira cyangwa ngo wumvise ngo business ngo yunguka amahera menshi ukanuramo amafaranga, menya ko iwe mu ivyo bintu ndiko ndakubwira utazobishikako, ngo ntavizoshikako kubera uri kujana amafaranga hatari amafaranga yajane mu birimba muri ivyo bintu vy'amatontine mube mukorera hamwe muri abantu bakeya nka batanu abantu 10 muri abantu bakeya kugira ngo mukorane n'abandi mu iterambere mu gihugu. Wewe ni watera imbere nakagatera imbere igihugu bizoba gitera imbere, nuko rero abantu igihugu gitera imbere nuko abantu batera imbere. Kandi wihejeje uko no kuri nababwiye kubera mu ntango umuntu yabinyigishije yarapfunzwe, baragenda baraharura yubatse inzu ahantu heza vraiment nziza yarayinyeretse yarapfunzwe, baraharura barondera ahantu yarikuye amahera barabura, ariko iko yari yakoze nuko nababwiye yari yabiteguye kera acahera ku vy'abandi baherezako, yahereye kwegeranya amabati aca arinyigisha nanje rero mu kubaka inzu ya mbere niko nabigenjeje ahantu nakora ndibuka ko haciye haza abantu bari muri conseil d'administration baraharura borudero imwe ku yindi ahantu bakora bibaza ngo ushobora kuba narivye amafaranga, ariko nta hantu nivye amafaranga, ahubwo nakoresheje iyo formule y'uwo muntu yambwiye ubwo buhinga, hama nanje rero bice ndafasha. Rero nimba wewe bigufashije ntugende utagize sabone kuri ishene, kuko hari byinshi nzobabwira no mu nyuma biruta ivyo, kandi ntugende utagize commentaire ngo wereke n'abandi ico byagufashije. Naho ubutaha yari Jerome Kazabukeye.